Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri ino sanamu igira kane ry'urukurikirane ihuriro Burundi buhire. Amazina yanje ni Kazekavakure Valentin, mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'aho muherereye kw'isi. Muri ino sanamu tugira tubashikirize, ntangure kubashikiriza imigambo n'imigabo niyumviriye ishobora gutuma Uburundi buva mu ngorane z'ubukene, abarundi bashobora kuva mu buzima butaryoshe barimwo, mu buzima bw'umuruho, mu buzima ntazi ingene nobuvuga. Tudatevye reka rero ndabashikirize imigambi nagiye nandika kamwe kamwe muri ino myaka ine. Nkuko nari nabibabwiye kare mu kiganiro ca gatatu cari kirangiye, mu bintu bihanze Uburundi nuko abantu canke systeme ishika ku butegetsi itateguye imigambi irashe. Rero ikintu ca mbere nagize, narateguye imigambi itari mike mu bisata vyose, uko jewe nibaza ibintu vyohinduka canke imigambi nibaza yotuma mu Burundi tubayeho neza. Burya gutwara igihugu ni nko gutwara ishirahamwe. Ntushobora gutera imbere mu gihe iryo shirahamwe canke uwurongoye iryo shirahamwe atizigiwe n'abo bakorana. Ica mbere rero mu Burundi ni kugarukana ubwizigirwa, ni kugarukana ituze. Iryo tuze ryogaruka gute? Imbere ko wiyumvira iterambere, birakenewe yuko abarundi bose biyumvamwo Uburundi. Muri aka kanya hari abarundi bakiri mu buhungiro, bari mu mahanga ku mvo zo guhunga kubw'umutekano, abandi ku mvo zo guhunga kubw'ubukene. Rero abo bose birakenewe yuko nabo batotaha bumva ko mu mitima yabo bashobora kuvuga neza Uburundi, bashobora kurangira abandi Uburundi, bashobora gutangura imigambi yabo mu Burundi. Mugabo n'abarundi bonyene baba mu Burundi bakumva ko batekanye. Kenshi mpora mbona umengo bashaka kurondera aba investisseurs, abantu bazana imitahe b'abanyamahanga, kandi iterambere rizova mu Barundi nyene. Rero nari niyumviriye yuko ikintu gikenewe cane, nico kimwe nkuko navuze mw'ihinguriro, mw'ishirahamwe, iyo utanguye umugambi burya vyama bikenewe gufata imyaka ibiri kugira wige ico gisata, imyaka ibiri kugira urondere ubwizigirwa. Rero ica mbere nuko nashizeho, niyumvire ko hobanza kubaho ikiringo c'imyaka ibiri co kugarukana ituze. Ico kiringo c'imyaka ibiri ni imigambi umuntu afata kubera afise intumbero azi iyo ariko araja, bidasaba amahera, bidasaba imfashanyo, bisaba kuzi iyo uriko uraja. N'ingingo umuntu ashobora gufata kubw'ubugombe canke ubuhinga canke ubumenyi bwiwe. Iyo periode nayise periode d'assainissement, periode yo kugarukana ituze, ikaciba mu bisata bitatu: igisata ca politiki, kugarukana ituze mu vya politiki, kugarukana ituze mu mibano, muri social, nayise assainissement du climat social. Ica gatatu no kugarukana ituze mu vy'ubutunzi. Rero kubera runo rutonde rw'imigambi ari rurerure, rufise impapuro hafi 11, muri aka ntitwobiheza vyose. Ndaza gufata akanya iyi document ndayishire en ligne, ndabibasangize abafise umwanya bayisome bose. Mbaye ndasaba imbabazi, version y'ikirundi sinari bwayikore, nahereye kwiga igifaransa, mugabo nayone nzoheza ndayishire ku mbuga vuba. Mugabo nariyumviriye ko nababwira imigambi 10 nyamukuru iyigize. Nk'akarorero kambe ndabereka ecran y'imashini yanje, imigambi itangura hama iyikurikira ndaza kuca ndayicagagura. Donc phase ya assainissement yomara imyaka ibiri. Ica mbere hoba assainir le climat politique. Ica mbere ni kugarukana ituze muri politiki. Igisata ca politiki no munsi mu Burundi murazi yuko tutifashe neza. Donc ingingo ya mbere niyumviriye, ya mbere iruta izindi zose yotangura, nuko norekuza imbohe zose zifunzwe kubw'imvo za politiki. Libérer tous les prisonniers du Burundi sans exception.
libérer tous les prisonniers politiques du Burundi. Iyo niyo ngingo ya mbere nofata. Ica kabiri yindi ngingo, restituer autant que possible les bâtiments et habitations appartenant à des personnes physiques ou morales privées saisis ou confisqués pour des raisons politiques par le gouvernement du Burundi depuis les années 1960. Aho mba mvuze gusubiza inyubako leta yoba yarafashe mu minwe, yoba yaranyaze imiryango canke abantu kuva Uburundi bwikukiye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu. Kenshi wasanga nk'inzu zari guhera ku ntwaro za cami canke abakurikiye, ugasanga baguhoye ivyiyumviro vyawe vya politiki, barakunyaze inzu wiyubakiye. Ico kiyoba ingingo ya kabiri kugira abantu bagarukane ituze. Ingingo igira gatatu yoba ari gusubiza inyubakwa zoba zaragurishijwe n'imigambwe canke abanyamigambwe mugabo atakuba bararonse batabihurijeko n'abari barongoye uwo mugambwe igihe bagurishwa izo tunga. Ica kane ni kugerageza gusaba yuko inama nshingamateka yoshiraho itegeko rituma leta idasubira kwinjira ukungene imigambwe itunganye, non ingérence de l'état dans la gestion des partis politiques du Burundi. Ingingo gira gatanu, arrêter de persécuter certains présidents et membres de partis politiques de la vraie opposition. Ni kurya usanga abarongoye imigambwe canke abari mu migambwe bagirirwa iterabwoba, mugabo si bose urumva bigirirwa abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ingingo ya gatandatu ni uko twogerageza tugaha abakandida independant, abakandida bigenga uburenganzira bungana n'imigambwe iyo hageze ikiringo c'amatora. Accorder aux candidats indépendants les mêmes droits et facilitations que ceux des partis politiques pendant le processus électoral du Burundi. Ingingo ya nyuma ni guha uburenganzira abaganwa canke abakomoka ku baganwa kugira bashobore baronke uburenganzira bwo kugaragaza ubuganwa bwabo ata nkomanzi mu matora canke mu mabanga ya leta. Permettre aux Ganois et à leurs descendants de pouvoir s'identifier comme tels dans le processus électoral et d'accéder équitablement aux fonctions publiques du Burundi. Iyo niyo ngingo ya nyuma niyumviriye kubera narasanze mu Burundi turafise ukungene muri kahise akagwi k'abantu canke hariho abantu barenganwe, ugaca usanga abantu baremeranije navyo kandi atari ivyo. Mu Burundi buhire nifuza yuko ata n'umwe yosigara inyuma muri iryo terambere, muri uko kuroranirwa twese twoshikirwa kandi twese twobatungana ata mwana n'ikinono. Rero kubera nkuko nababwiye iyi document ni ndende cane sinoyiheza ngaha, twohava tuharara. Ngira gusa mvuge ingingo 10 nkuru nzigize. Ica mbere nababwiye yuko mu bintu biduhanze ni kutagira imigambi irashe. Iyi niyo yiyi document ko ndasangira namwe, niyo nateguye. Ica kabiri jewe niyumvire gikenewe ni intango shasha, un nouveau départ. Tugasezera kahise mu kugarukana yatuze. Nababwiye ingingo ya mbere nko kurekuza imbohe canke abafunzwe ku mvu za politike bose ata n'umwe asigaye. Ego ivyo birazi ko benshi baba bafise uruhara muri kahise, ugaca usanga iyo ngingo irabagora kugira gushira mu ngiro. Mugabo twebwe bashasha ata kahise kabi dufise mu vya politiki twobishobora. Iyindi ngingo niyumviriye yofasha, hariho amashirahamwe canke abadandaje bahomvye uno munsi bafitiye obera amahera menshi, nabo twobatezurira tukibagira amahera bafitiye leta, tugatangura bishasha kugira bumve yuko bosubira bagasubira bakadandaza mu Burundi ata nkomanzi, bumva ko bizeye ababarongoye. Ingingo igira gatatu kandi ariyo ibabaje benshi ni kunagura no kurondera ubwigenge bw'igisata c'ubutungane n'igisata c'igipolisi. Twonagura tukagarukana
icizere muri izo institution. Muri kano kanya sinoronka umwanya, ngira mu yandi ma emission nzoronka ngene ndabisigura ngene twobigenza, mugabo nico kiri mu ngingo nyamukuru twoharanira. Ingingo ya kane yoca iba iyo gutandukanya ubuzi bwa politiki n'ubuzi bw'igifundi. Mu buzi bwa leta abafundi bakaba bafise amaposte yaciye muri annonce publique, habaye passation iri anonyme, utazi ata amazina ariko, umukozi wese afise code, udashobora kwiba canke wibire naka, hama abafise ubumenyi akaba aribo baronka akazi, bakaca baronka n'imishahara myiza n'amavantage meza. Mugabo no mu tukiri ngaho twoharanira yuko abarundi bose baronka imishahara ituma bashobora gutunga imiryango yabo batarinze gufata amadeni. Akazi ukora kaguha umushahara gatuma ushobora kuriha aho uba, ivyo ufungura, utwo wambara, amashuri meza, ukaronka n'uduhera two kuryoherwa ku mugoroba rimwe rimwe canke kumara imanza. Ingingo igira gatanu ni ingingo yo gusubiramwo ukungene igisata c'urudandazwa gitunganije. Uno munsi abatunze nibo baguma batunga, urwaruka ruguma rushomera bicaye kwirigara canke bicaye muhira ku mutumba. Urabona umugwiza atunga afise ibihera vyinshi bifitiye amakamyo, akava i Bujumbura akaduga agashika nko mu Cankuzo akarangura ivyo arangura, canke mu Kayanza yabirangura ibintu bishika bivize nk'igiciro c'imiliyoni 30 canke 50, ugasanga yirihiye ikori y'ibihumbi 50 canke ibihumbi 100 gusa. Ayo mahera aho kuja mu ikomine yose ntashikeyo, ukaca usanga arisubiriye inyuma. Urumva amakomine asimvye, urwaruka aciyeko kw'ibarabara ataco baronse kuri ayo mahera. Kandi twobitunganya ukundi, abantu ntibashore ivyo barimye gusa, ivyo barimye nk'akarorero urwaruka, hakaba ariho urwaruka komine itanga akazi, bamwe bakararira iyo mirima, abakabiri bagasoroma, baje gusoma bakayoza bakayishira mu mifuko. Urumva vya biraya bikaba bitekeye neza, rwa rwaruka rwasoromye rukabitekera rukaba ruronse akazi. Hagaca haba urundi rwaruka twahaye ingurane, bagaca bagura akaduga ko kubikura mu mitumba babishikana ku masoko. Uko tukagenda turarondera akazi, urwaruka rukaronka ico gukora, babadandaza bakaza babisanga kw'isoko, mugabo batagiye kwirangura mu mitumba. Aho onye kw'isoko yamaze gusukurwa, yamaze kujako izina, yamaze kujako uduhera dukeyi, mugabo agiye akaca agurira ayo mashirahamwe y'urwaruka, bazoheza baronka akazi, bazoheza nabone biteza imbere. Niyo ngingo niyumviriye ikenewe yuko tuza turongera valeur ajoutée ku bidandazwa, hama dukoresheje urwaruka tugakrea jeune urwaruka canke abamama tukabaha ingurane yo kugura nk'utumashini. Murabona ko bashora amatomati akaca abora, hagakorwa amasosi tomati, canke amavoka zarabora. Ivyo vyose ni vyinshi. Ingingo ya gatandatu rero nayo ni ya ngurane nariko ndavuga, niyo gutanga ingurane nise ingurane responsable. Ingurane responsable ni ukugira duhereze urwaruka canke abamama canke abarimyi ico bakeneye. Ingurane responsable ishobora kuba umuntu ashaba ingurane y'imashini, ntitumuha amahera ngo aca tumuha iyo mashini, kandi tukamuha n'abantu bamukurikirana bamufasha gukoresha iyo mashini no kuyikora igihe yoba yapfuye, tukitwararika ko bunguka. Parce que uno munsi amabanki aguha ingurane afise inyungu ziri hejuru, ntaca gufasha, abarindiriye gusa kunanirwa kugira agutware ingwate uba watanze. Rero ivyo bintu twobisubirwamo, hakaza ingurane zije gufasha koko kugira abantu batera imbere, pana kugira abantu bahombe canke batakaze utwabo. Ingingo igira indwi ni kunagura igisata c'indero, education. Programme zirashaje, ntivyumvikana ngene basogokuruza biga mama ararima data aratema, tukironka kwikukira. Mugabo n'uno munsi mu 2024 abana b'ubu muri primaire bakiciga birya nyene. Burya gutunga bihera mu vyiyumviro. Rero uno munsi tuba dukwiye kumva mama aradandaza, data arigisha muri kaminuza canke ibindi nk'ivyo, mugabo hakaba iterambere, hakaba ukunagurwa y'ivyigwa
y'ivyigishwa abana kugira baronke ubumenyi bugezweho buzobafasha koko mu buzima bw'uno munsi. Ingingo igira munani nayise urwaruka buhire. Hariho Burundi buhire, urwaruka buhire yoba ari ingingo ijanye no gufasha urwaruka kugira bikorere utwabo, ukabaha ikiringo, nababwiye ko mu kiringo y'imyaka ibiri umuntu aba yateye imbere, ukabaha ikiringo c'imyaka ibiri aho bashobora gutumako nk'imashini batarinze kuriha amatagisi importé avec exonération. Mugabo bigasaba yuko iyo ngurane kugira ironke urwaruka baje hamwe n'imiburiburi ari nka bane kandi badahuje ubwoko canke badahuje ibitsina kugira abarundi bose bazobashikirwe kandi abarundi bige gukorana, gukundana, dutere imbere twese ntihatere imbere bamwe. Ingingo igira 9 nayise diaspora buhire, yoba ari ingingo ituma umurundi aba mu mahanga wo muri diaspora umwe ntivyokunda mugabo nkuko nabigize mu rwaruka n'imiburiburi abantu bane bakaja hamwe bakaba badasangiye ubwoko canke ibitsina, umuntu akabaha uruhusha rwo kwimporta kwinjiza mu Burundi imashini yose bashaka muri ico kiringo c'imyaka ibiri twoba dushaka kugarukana icizere mu Burundi no kunagura ubutunzi, tukaraba gusa ko uwo mugambi canke ico kimashini gishitse kizoshobora gutanga ubundi buzi bushika 4. Subiye inyuma no kuri urwaruka buhire, ico kimashini canke ico carico cose boba barekuriwe kuzana batarishe amakori corinda kwerekana yuko abo urwaruka borinda kwerekana yuko bishitse ngaha n'abandi bajene n'urundi rwaruka rushika kuri 4 bazoronka akazi. Ingingo ya nyuma nijanye n'imigenderanire nayise nikijanye n'imigenderanire kijanye no kunagura canke gutanguza ico bita diplomatie économique ntayihari mu Burundi, dufise diplomatie protocolaire uko ndavyumva uko umaze kubona mugabo diplomatie ibayeho irondera kuzana imigambi mu Burundi, irondera kuzana imfashanyo zitaremera ubutunzi bw'u Burundi, iyo diplomatie irakenewe cane. Mugabo iyo ntushobora kwishikako mu gihe utubahiriza ivyo amakungu agusaba, uteza gushira mu ngiro, kwigenga kw'aba journaliste, amatora atibwa, ni vyinshi, kurekura abafunguye vya politike, benshi barabindusha mugabo birazwi ivyo turinda gukora mugabo tutigeze dukora, ugasanga ukoze kamwe ibindi uravyihojeje canke ugakoza igice hama ugasanga nk'ubunye haje abanyamitahe bubaka ibitaro mugabo ugasanga n'ubu baracafunzwe batazi ico bahowe. Donc ivyo vyose ni ibintu bibabaje kandi bituma ata muntu ashobora kutwizera. Muriko kugarukana ukwizera igisata ca diplomatie turakeneye kuciyumvira gushasha, dukeneye gusubira kunagura ukungene tubanye n'ibihugu bibanyi ntihagire uwusigara inyuma, gusubira kugira imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi vyose, imipaka ikugururwa. Hama ikindi ca nyuma nashaka guhereza ko kuno mugoroba nuko mushobora kurondera cooperation mu gihe abo uronderako, jewe ndababazwa cane kenshi ingene mbona umengo aba diplomate bakorera mu Burundi umengo akazi kabo ni ugutonda mu manama bakicara amasaha n'amasaha, ugasanga kuraba mu masanamu bararushe, basa nk'abashonje rimwe rimwe, ugasanga umuntu aguma avuga amasaha n'amasaha, ugasanga inama uno munsi hahere imisi mikeyi mu yindi nama bava ngaha baduga. Iyumvire nk'umuntu wamiza ku rugendo arushe akuze, hama hahera imisi canke amezi wibutse ko umukeneye ukagenda kumusaba audience canke ukamusaba ico agufasha, wewe uri mu kibanza ciwe wumva yuko hari kinini ashobora kugufasha mu gihe icubahiro ciwe nk'umudiplomate utagaragaza ko ubona ubunini n'uburemere bwacu. Jewe sinzi, jewe naho nari nkiri muto ndibuka umuvyeyi ari ambassadeur, sinibaza ko bama bariko baramutumako mu nama ku munsi, ku ndwi canke ku kwezi. Oya, kenshi yaba ariko aragerageza gukora
guhura n'abandi bagwizatunga kugira arabe ingene yohamagara abanyamitahe baza mu Burundi. Nkaba ndabashimiye kubona mwankurikiranye muri kino kiganiro kigira kane, ndabashimiye nongera ndabibutsa kubandanya mudukurikira ku mbuga za réseaux sociaux. Murakoze.